badatahura ibintu ubwo barazi icyo ari cyo gutera igihugu. Umuntu kugira avuge ko yateye igihugu kirafise imyugariro. Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe, none abasi igihugu ntimwabonye iyo baciye baruhukira. Ndabaramukije ntanabakaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Ubu turiko turavugana mu gihugu c'u Burundi harinjiye uwundi muhari mushasha w'abitwaje ibirwanisho urwanya leta. Uyu muhari kandi urinjiye mu gihugu c'u Burundi uje kwifatikanya n'umuhari Leta wejeje imisi wemanga ibitero biriko biragirwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Ivyo kandi bije inyuma yaho umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru mu ndwi iheze yamenyesheje yuko atawurwanya leta canke se atawateye igihugu c'u Burundi ari mu gihugu nk'ahubwo nk'uko ari umugwi w'abasuma utera abanyagihugu ukabagirira nabi. Ivyo rero vyarabonetse inyuma yuko iryo jambo rishikirije umuhari Leta waciye umenyesha yuko wishe abasirikare babiri mu Kayanza. Abo basirikare b'u Burundi bakaba barishwe n'umuhari Leta ngo mu ntumbero yo kwireka Ndayishimiye Varisito yuko atari umugwi w'abasuma ahubwo ko baje gutembagaza ubutegetsi. Ubu turiko turavugana nyene uwundi muhari mushasha nawo urinjiye mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru dufise yuko abagwanyi bawo ndetse n'ibirwanisho bikomeye cane vyashitse muri Gitega ndetse no muri Bujumbura. Turaza kuraba ingene vyifashe ndetse n'inama giturumbuka abategetsi b'u Burundi baciye batumiza ko turaza kubirabira hamwe muri aya makuru ndetse turabe n'ingene uwo muhari mushasha twumvirize ingene witwa ndetse n'ingene uri kurakorana n'uwundi muhari wari usanzwe wemanga ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Leta bariko barakorana mu kugira bashike ku ntumbero yabo yo kuvanaho leta bavuga yuko ari leta y'agahotoro, kandi ngo bariko baranorondera ingene abanyagihugu bose babashigikira muri iyo ntambara bagiye gutanguza. Izo zari impfunyapfunyo z'amakuru yose ndibuze kukubwira mu buryo bw'ido nido. Nyaguhayemwo kaze wowe utwumviriza uri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Niba utarafyonda subscribe ndagusaba kumanuka munsi y'ivideo uraba handitse subscribe nimba ukoresha ururimi rw'icongereza urafyonda ko maze ufyonde no kwikengere kugira igihe cose dushitse amakuru uraje uba mu bambere bayaronka. Nimba kandi ukoresha ururimi rw'igifaransa canke ikinyamazuru bivanye nuko bivuga wowe urafyonda ahanditse s'abonner maze turaje twibanira amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose tuba twabatunganirije. N'amakuru yihuta cane harabana n'umutekano ndetse n'ingene ibitero bibandanya n'abitwaje ibirwanisho babandanya kwiyongera mu gihugu c'u Burundi, igihe abategetsi bamwe bari mu gacerere nubwo bivugwa yuko bariko bararungika abasirikare isinzi mu kibira bo kurondera abo bagwanyi, ariko biraboneka yuko abagwanyi babaye benshi kandi imihari yitwaje ibigwanisho kuri ubu itakiri Leta gusa ahubwo hari n'uwundi muhari mushasha turibuze kurabira hamwe ndetse uciye usohora itangazo ryihuta cane. Turaza kuraba zimwe mu ngingo nkuru uyu muhari umenyesheje abategetsi b'u Burundi ndetse n'abanyagihugu bose. Utwumviriza uri mu gihugu cibanyi ca Tanzania, ugatwumviriza uri mu gihugu cibanyi ca Uganda, ukaba utwumviriza uri mu gihugu cibanyi c'u Rwanda canke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndagwaye kazi muri aya makuru nanagukengurukira cane kubera ko muri abanywanyi bacu kandi mutwereka yuko mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Abari ku migabane ya Buraya mwese ndakengurutse, umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane wa Oceania, mwese ndabahaye kaze muri aya makuru. N'amakuru rero twatohoje twifashishije abamenyesha makuru bacu mu karere k'ibiyaga binini. Aya makuru rero yose nkabangiranya gushitseko mu buryo bw'idonido. N'umwari mushasha uje wiyongera ku muhari Leta
wejeje imisi ugira ibitero. Ku munsi w'ejo twarabashikirije amakuru yuko umuhari Leta wishe umukuru w'imbonerakure muri Bukinanyana ndetse n'ijya nino mu gihugu c'u Burundi hariko havugwa ibisasu biriko biravugwa ndetse biriko ngo biraraswa n'umuhari witwaje ibigwanisho Leta n'igisirikare c'u Burundi. Akaba ari amakuru nayo nyene twabashikije ko none Leta ironse abandi bayishigikiye canke se bayiri inyuma. Aya makuru hadushikiye aka kanya, reka turabire hamwe uyu muhari mushasha winjiye mu gihugu c'u Burundi ndetse turabe n'intumbero yawo nk'uko amakuru yihuta aka kanya dushikiye abimenyesha. Umuhari mushasha witwa FPR Intwari, umuhari wa politike usohoye itangazo ryihuta cane umenyesha yuko uharanira amahoro ndetse n'umutekano kuri bose. Uyu muhari kandi bivugwa yuko uri kuriyunga kuri Leta bakazafatikanya mu bikorwa vyabo vyo gufata ubutegetsi nk'uko amakuru ariko arakwiragizwa ijyanye na vyemeza, ariko ivyo turaba ngaha ku itangazo uwo muhari nyene wasohoye biramenyeshwa yuko ngo FPR Intwari niwo ugize iminsi ngugaba ibitero bitandukanye mu gihugu. Ica gatatu uyu muhari wamenyesheje uti FPR Intwari uje muri rusange rero ngo komora ubutegetsi ndetse n'akagwi k'abasumiranda bafukamye mu nda abarundi. Ikindi kandi kigira kane kiri muri iri tangazo rya FPR Intwari, isavye ngo imbonerakure zose kuva inyuma y'abazihenda, ndetse ikigira gatanu uyu muhari FPR Intwari nguje kurwanira abanyagihugu bacinyijwe nk'uko biboneka muri iri tangazo ryawo. Kigira gatandatu kandi kiragira kiti FPR Intwari usavye abanyagihugu kushigikira waje kubagwanaho canke se waje kubwabo kugira ubafashe ubakure mu kaga. Ikigira karindwi kiri muri iri tangazo rya FPR Intwari ngo irasavye abasirikare n'abapolisi kuva inyuma y'akagwi baba CNDD-FDD muri rusange rero ngo babagira ibikoresho mu kwica inzira muri rusange rero ngo mu kwica inzirakarengane. Ivyo akaba ari ikigira karindwi uyu muhari FPR Intwari umenyesha. Ikigira umunane FPR Intwari ngo ntuharanira inyungu z'ubwoko na bumwe, ngo uraharanira agateka akazina muntu. Umuntu wese rero atakibayemwo kirebana n'amoko canke se idini. Umuhari FPR Intwari rero ukamenyesha yuko muri rusangi ngo waje gufatikanya n'abanyagihugu bose kugira bavaneho Leta ya gahotoro. Iryo ni ijambo ndetse akaba ari n'ivyanditse mu itangazo turonse aka kanya risohowe na FPR Intwari, umuhari bivugwa yuko ngo waje gutembagaza ubutegetsi. Akaba ari umuhari mushasha, akaba hari amakuru turonse yuko watanguye kugirana ibiganiro n'abakuru ba Leta kugira bakore umuhari umwe ukomeye cane, canke se buri muhari ugwane ukwawo, ariko bose intumbero yabo abe ari ugutembagaza ubutegetsi, ngo ibiganiro bizaba inyuma yaho. Ayo makuru rero y'umuhari mushasha aje inyuma yaho ijyanino mu gihugu c'u Burundi hariko haravugwa amasase, ingwano zikomeye cane ku ruhande rw'igisirikare n'igipolisi c'u Burundi, ndetse hakaba hanavugwa yuko uyu muhari ufise abasirikare n'ibigwanisho vyabo vyashitse mu ntara ya Gitega, igisagara ca politike ndetse no mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. Aya makuru kandi arerekana neza yuko abategetsi b'u Burundi bashobora kuba bamenye ayo makuru yuko hari uwundi mugwi winjiye mu gihugu c'u Burundi ndetse witwaje ibigwanisho. Abamenyesha makuru bacu bakorera ngaha mu gihugu c'u Burundi hariko bari mu gisagara ca Bujumbura no muri Gitega baturungikiye inkuru yihuta cane ko hariko harabera inama giturumbuka ihurikiyemwo intwazangabo ndetse n'abasirikare nyene n'abapolisi. Kuri ubu ngubu iyo nama ikaba irongowe na nyene icubahiro yitwa
umugenzuzi mukuru w'igipolisi ariwe muri rusangi ariwe ayoboye iyo nama, akaba rero muri rusange ngo ari amakuru ariko aravugwa cane, akaba yitwa rero CPP Mershiade Ruceke, akaba ariwe arongoye iyo nama giturumbuka iriko iriga ku bibazo birabana n'umutekano, ndetse bamwe bo bakamenyesha yuko ngo vyoba ari kumvo z'uko bumvishe yuko mu gihugu c'u Burundi haje uwundi mugwi w'abitwaje ibigwanisho ugiye kwiyonga kuri Red Tabara. Amakuru rero aratumenyesha yuko uyu nguyu police uyu yitwa uyu mugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi ariko arashikiriza abajejwe umutekano mu ngendo ngo amaze imisi atunganya mu burere butandukanye. Muri rusange rero akabanga n'abateye intege ngo kuko biboneka yuko igihugu c'u Burundi giceneye inguvu zindi kugira gihangane n'aba bantu bitwaje ibigwanisho bariko barinjira mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru kandi aje nyuma yaho ku munsi w'ejo twabashikirije amakuru yuko hari ingwano zikomeye cane zabaye ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi ndetse n'abagwanyi ba Red Tabara. Amakuru akatwereka neza yuko abasirikare 12 boba baraguye muri izo ngwano ndetse n'abasivile 7 akaba aribo boba barakomerekeye bikomeye cane muri izo ngwano. Ubu rero turiko turavugana hariko haraba inama giturumbuka nyene nk'uko amakuru avuye muri Gitega na Bujumbura avyerekana. Amakuru rero ngabona uko abategetsi nabo batanguye kumenya amakuru yuko hari uwundi mugwi winjiye mu gihugu c'u Burundi ndetse ufise inkoho n'ibigwanisho bikomakomeye cane. N'amakuru yose tubatunganiriza twifashishije abamenyesha amakuru bacu bakorera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse amakuru akatwereka neza yuko uyu muhari mushasha winjiye mu gihugu c'u Burundi ugiye gutiza inguvu uwo muhari warusanzwe wemanga ibitero Red Tabara, ngo kuko hashobora kuba hari ibiganiro biriko biragiranwa nabo basirikare. Ariko amakuru yandi yo kwizera dufise nuko ngo hoba hari abanyapolitike ndetse n'abasirikare b'abajenero bahunze igihugu c'u Burundi mu njyane zavutse mu mwaka w'igihumbi 2015 ubwo hiyamirizwa ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ngabo bajenerali bo babinyegeje inyuma y'iyo migwi ndetse bafise intumbero yo gushika ku ntego yabo yo kuvanaho leta ya CNDD-FDD. Amakuru akatwereka neza yuko ngo ibiganiro bibandanije hagati yabo ba genero. Aya makuru kandi aje nyuma yaho umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito amenyesheje akarahira karengwa yuko atamugwi w'abagwanyi wateye igihugu c'u Burundi ngo ko ari umugwi w'abasuma bateye Burundi. Jewe murambwira abantu nibabanze batahura ibintu, ubwo barazi ico ari cyo gutera igihugu. Umuntu kugira avuge ko yateye igihugu kirafise imyugariro, kirugariye kirakingiwe. Gutera igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro. Nabo bavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu, ukica abantu babiri mu muryango, ugacuva ko wateye igihugu cyayo wateye uwo muryango. Ico si igihugu wateye. Abantu benshi rero ntibazi ivyo ari byo kubera bari barimenyereye. Aho umuntu yica umuntu ukazobona umunyepolitike agiye kumuvugira ngo apfungiwe politike kandi yisha umuntu. Ahajya rero babigira kubera bari baramenye abanyepolitike arabavugizi babicanyi. None sinabonye mu matora umuntu yarashe umuntu n'umwampi Intega, nkaza mbona umukuru w'umugambwe wiwe ariko avuga ko apfungiwe politike kandi yarishe umuntu. Ico nakamenyero ka kera dukwiye gusezerera. Uteye igihugu burya ico bita gutera igihugu navyo biri mu mategeko mpuzamakungu. Sinzi ko abantu babimenya. Uteye igihugu uravuga uti ndamaze gufata iyi komine ubu ni gwanje, nukuvuga amakungu ntimuze mubaze leta iyi komine, muze mubaze jewe nije ndahafise. Muramurigira mwumva ivyo. Hanyuma uteye igihugu ahera ku rwego rukuru. Umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu. Mburya mwari muzi ko atawunda birahirira ivyo ari umukuru w'igihugu gusa birahirira. None ugize kudeta nico gituma ari mpuzamakungu. Ni icaha mpuzamakungu kuko wateye igihugu kiri mu makungu. Hanyuma rero hariho ico bita ubwicanyi, ubugizi bwa nabi, harimwo busuma, kurandura karimbi, kwica umuntu. Ivyo vyose ni ibicumuro, ni ivyaha
bihanwa n'amategeko. Iyo ari umuntu rero ari umwicanyi, iyo umuntu ari umusuma, iyo umuntu yaranduye akarimbi k'umuntu, ntuco uvuga ngo yateye igihugu. Jewe reka dufata akarorero, maze iminsi nzunguruka mwijoro, nejo naduze mwijoro, none bavuga ko ateye igihugu guta umukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere bari guherako akava ugenda murabisaha naviriye ikigoma, murabisaha nashikiye Bujumbura, sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari, ejo sinaduze mwijoro, sinacabutse ikibira ngo niho bari. None ni bande? No kuvuga abanyepolitike bari baramenyereye yuko umuntu agiye akica umuntu ni politike, umuntu afashe ku ngufu umwana ngo ni politike. Sivyo, umugizi wa nabi n'umugizi wa nabi. Hanyuma rero iyo umugizi wa nabi ari mu gihugu, abene gihugu bose bavira hasi rimwe, kuko ahejeje kwiciyo none si inshuti y'umuntu, bose bavira hasi rimwe. Je nabandiko ndaraba nsoma ibwirizwa shingiro, ubwo abarundi nabo twaritoye turasoma abarundi ivyo dutegerezwa gukora. Nico gituma tujana nyabahuru, turacari ku banyepolitike, turacari kuri vya vyiyumviro. Umunyepolitike umuntu afasha acavuga ngo niwe wanje ngo afungiwe politike, hajya bari baragize utureta twabo. Ubu rero vyaragabanutse, ubu nta mugambwe ufise leta, nta shirahamwe ryigenga rifise leta, ubu leta ni leta. Nico gituma rero bokumva uko ateye igihugu, abayateye abajejwe umutekano, abayateye umukuru w'igihugu. Umuntu yicara nawe leta ikorana n'abene gihugu gushika, kandi umwene gihugu akingiye ikibaba umwicanyi nawe abari umwicanyi ga. Abantu benshi ntavyo bazi, naho abo musuma mugatangura kutangira abapolisi ngo ntibamufate, mwebwe nyene mwagiye muri ubwo busuma mufatwamwo ko muri abasuma mwese. Aha rero nciye nishura ko mwavuga ngo mbeko hafatwa, hari igihe usanga bariko baragira iperereza ubu bwicaye bwagenze gute, bakaraba bagasanga baracumbitsa. Leta irafise uburenganzira bwo kubaza mbega ko abantu bacumbitsa aha, wewe warababonye urabazi, kugira bumve ko mwafashanije cyane ushobora gufasha kugira ngo tumenye irengero ryabo abo bisha abo bantu. Rero leta iri kwiraperereza, iri igira amatohoza ku kintu, ntushobora kuvuga ngo nakayafashwe, ahubwo uvuga uti reka turabe ico yagirizwa igituma. Ahandi ho mu bisanzwe wonyene ne wari guca wiruka uti hewe nabonye babandi bamwe bica babantu hahandi baciye baja kwinyegeza mu gasaka kanaka. Mu bisanzwe nivyo vyategerezwa, kandi rero mu ibwirizwa shingiro twararahiye twese yuko rutegerezwa gufasha mu mutekano w'igihugu kugira ngo ntihagire abici igihugu ariho turi twebwe abene gihugu, kuko igihugu ni twebwe nyene. Kuri abo rero ni haba hari abicanyi. Je mpanumva muri leta mbeko muri leta zunze za Amerika haraza umuntu akarasa abanyeshure kica nka 10 nabanga muga ntibabigera baca bavuga ngo twateye igihugu, ngo twebwe turabaroberi, ngo twateye igihugu. Eka muga kubera mu Burundi bashaka kwama ibintu byose bishiramwo politike kugira ngo abantu ntibahanwe, baca bishiramwo politike. Muga naganda babwira ivyo vyaraheze, umwicanyi yitwa umwicanyi, umugira neza n'umugira neza. Nibareke rero mugabo iki gituma gisoda kihari igipolisi kigwanya mu bisanzwe abagizi ba nabi bose, abicanyi, abasuma byose. Hanyuma igisoda naco kirereka ntagire ikindi abandi bava inyuma y'igihugu baje gutera igihugu. Rero ubonye umunsi uzobona ku rubibe igisoda gihanganye, uzumenye uti igihugu cyatewe. Nicubahiro kuri ico nyene yacishijemo arabaza ati hari gihe bishika abo mwita abasuma canke abicanyi bikaboneka ku buhinga ngurukana bumenyi ababitirira, mbega abo bayitira bo mwebwe bavuga kwiki? Ivyo nibijyamajeje kuvuga no kuvuga nawe uburimwo muri ubwo bwicanyi, mugaba bivuga kubera iki bavyitirira, abazi ko akingiwe hariya muri vya bihugu ati igihugu cy'u Burundi ntikizotwinjirira, we vuga ivyo ushaka ukisambagure uheze. Hajya rero babigira kugira batera intege, kuko bica vyumvikana bo bavuga bati uburundi bwosha no bampiriwe, baca rero bavuga ngo reka ndabereke ko bafise inguvu ndabatera intege babandanye. Mugaba nagira ndababwire umuntu wese ahanirwa ku caha ciwe, ntibashaka kuvuga ngo naka ko yavuze ngo we urera ntiwera ngo nuko naka yavuze ko muri kumwe, ugumufatwa n'icaha wakoze, hanyuma nawe nimwaba muri kumwe hari igihe gashiga izote bikamutahana nawe nyene, kuko nta mwana mu muryango ashobora gukora ikibi ngo yijana uko nyene ngo yica abarundi turiko turarorera.